officiellement mu buryo bugaragara ndetse kandi bwanditswe apana ibivugwa gusa ivyanditswe aka kanya niwe nimero 10 wa equipe yitwa FC Barcelona. Abari kuri YouTube barabona foto nziza cyane yafashwe ari kumwe na president wa equipe yitwa FC Barcelona witwa Joan Laporta nimero 10. Kumenga kimayo kirajoshe nzova nisubira ko ndakigure none akundi mayo za home nimero 10 nzokwereka ari nyuma guza imbere muzomba zizo babiriyo nona kumenga nimero 10 birajanye n'izina rya Lamine Yamal. Mani umuntu mukuru ibintu byose birajana ibintu byo biri ku rutonde. Nimero 10 Lamine Yamal Stayane officially bimaze kugaragara ndetse no kumenyekana mu biro kwa Laporta president wa equipe yitwa Barcelona. Niwe nyenyeri ya Barcelona niko no bivuga je muri kano kanya. Nimero 10 mu buryo bugaragara ngo ubwo kurondera agafaranga cyane gusumba ibindi yazara. Yes, mu buryo bwo kurondera agafaranga gusumba ibindi ariko kandi mu buryo novuga ngo guko n'umwana agomba kumva ngo ngomba guhindura mentalite kuko yatanguye mu gatondo bujya hungabana mugende muri imboga zitandukanye zanavyanditse buriya yavuye mu myimenyerezo asimbira kuri rezo sosiyo ziwe atereka ko kuri story yiwe Instagram afise jezi nimero 10 nyuma amasegonda make acanifuta hari gifoto kirimo ibintu by'ibifrufu ya postinze yaciye gifuta bivuze ngo umwana deja hari uburyo yari yisanze professionnellement agomba ko officialize ibintu deja na equipe taravyo officialize akanaga piège yarasa n'ugize gute n'uguyemo rero ni nimero novuga ngo Lamine Yamal muribuka ko no mu minsi yaravuze amajambo akomeye cyane nyuma yuko umugabo aswi izina rya Ansman Fati yaramaze kuba aba officiel mukinyi wa equipe AS Monaco muri no mwaka w'inizanyo aravuga ati nta muntu numwe atokwifuza kwandika amateka muri Barcelona yambaye ino nimero nk'umwana wa Lamasi yazibari indoto zikomeye cyane umuntu abayifuza kugira gute abayifuza kugira ko nimero yambaye na Messi, nimero yambaye na Ronaldinho, nimero yambaye na ba Maradona n'abandi bagiye batandukana ko aba bagabo bakomeye ba Rivaldo n'abandi bagiye batandukanye. Urumva ko umuntu munsi umwana kuvuga ngo kwambara ino nimero gambira atumwe ibikomeye mu kibuga ariko kandi na equipe ishize kuri pressure yo kumva ngo tugomba kwinziza biciye kuri uyu kuko amafaranga Barcelona igomba kwinziza biciye kuri Lamine Yamal ntibaratumye Yamal bamutumye gukina umupira sportivement mu gukwa kina umupira atsinda ibitsindo niko celebrity niko ubustare bwiwe bwiyongera bigatuma nyuma y'ubwo bustare bwiwe equipe ibandanya kumubeneficia kuri tapi vert igatwara ibikombe ariko kandi no mujyana n'agafaranga amafaranga banayagira gute yinjira rero ibi ubikora ku mukinyi afise izo potentiel zose ku bice byinshi kwicana ibaze abariko baravuga ibijanye n'ubustar ibaze ko biri live ku mbuga ngurukanabumenyi zose za Barcelona isinywa ry'amasezerano mashasha Lamine Yamal biri live kuri YouTube ya Barcelona biri live kuri Facebook ya Barcelona biri live kuri Instagram ya Barcelona. Sezine se ntiyasinye yasezine yarasinye abandi barayasinye Garse ntiyasinye na alerte igeze iba byose byari ibintu bisanzwe mwibuke biri live kuri YouTube biri ko bikurikiranwa n'abantu 37 by'abantu. Yes, birumvikana ko ni Barcelona igomba kumvyaza umusaruro vyanga bikunda kumbure no kurabira hamwe les details zigiye gukurikira rero Lamine Yamal yambaye nimero 10 mu kibuga tumwitege ko ikindi bindi sino dans la réalité des choses Barcelona itavyaje umusaruro Yamal avec ibibazo bagiye baracamo bayisizwemo na Jose Maria Bartomeu ko bari gusamara kudasanzwe kudo chapeau kuri umugabo aswi izina rya Joan Laporta ariko kandi kudo chapeau kuri philosophie ya equipe ya Barcelona yamiduza abana muri Amasia uno munsi yagezaho yisanga isubiye kuronka uwundi mustar itaguze ku isoko haravuzwe bare yawo haragera tegugwa miliyoni 100 na fair play financier kadodora muvuga ngo Barcelona zinze umustar yitwa Erling Haaland, Barcelona zinze umustar yitwa Rafael Leao, Barcelona zinze umustar yitwa Kylian Mbappe muri ko byavuzwe no mu myaka yeze navyo nyene ukabona ngo muri ryahangira umugabo azwi ku izina rya Joan Laporta yabwira ngo tuzinjira Camp Nou dufise umustar sinibaza ko bagiye gusubira ku isoko gigura niguja ngo bagiye kurondera undi mustar kugira ngo binjiye Camp Nou. Camp Nou barayinjira vuba cyane gerekezo gicumu kwezi ku8 baraba binjiye Camp Nou officiellement nubwo novuga ngo muri La Liga babagiriye favor yuko inkino zitatu za mbere bazosoka kugira ngo baze Camp Nou ibintu bigize gute bimeze neza rero je ne pense pas ko Camp Nou yiteze uwundi mustar asumba Lamine Yamal muri equipe mu gihe atakindi gizitacho bakibaye Lamine Yamal atakaze ino celebrity afise muri kano kanya. Landry
kandi aka kanya kumwagurukaniza Barcelona nikakora ikiganiro wanashaka Lamine Yamal neza na neza mu gapira keza cyane kera amaze gusema amasezerano ageze muri 2031 hasigaye ko tumenya arahembwa ungana gute arahembwa yangana gute muri Barcelona ku munsi w'ejo Diaros ashobora kuba ari umukinnyi wa mbere yahembwa amafaranga menshi muri equipe yitwa Barcelona ariko ndigo nagerageza kuragushika muri kano kanya nyamara amafaranga yiriwe aribazwa ko na za foot mercato n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye ntitwemeranije 180 ku mwaka ku mukinnyi nka Yamal nibaza yuko equipe bayidandaje umwana yitwa Lamine Yamal muri kano kanya vyamaze kuba bije hagaragara foot mercato irandika ruvuga ngo yuko umukinnyi w'imyaka 18 yamaze kwiyunga na Barcelona basinya amasezerano agera mu 2031 ya amasezerano y'abazomugeza muri 2031 mu majambo y'umwana muto yagize ati c'est un rêve que depuis que je suis non c'est un rêve depuis que je suis enfant et je suis très heureux et ma famille et moi sommes très heureux. Le Barça est ma vie, c'est ma maison. Je suis ici depuis que j'ai 7 ans. Ati ni ndoto kuva nkiri umwana muto ati kandi ndaryohewe jewe umuryango wanje twese turahimbawe ati Barcelona canke ino nzu ya Barcelona nibwo buzima bwanje ni muhira ati niyo nzu yanje ati ndinga kuva nkiri umwana muto w'imyaka igera kuri 7 mwana yitwa Lamine Yamal ubona yuko yaje kuba yambikwa nimero novuga ngo ifisi cisiguye cyane muri equipe FC Barcelona nimero yambaye dufate kuri bana bagabo ba hafi yambaye Ronaldinho Gaucho yambaye umugabo witwa Lionel Andres Messi Fatisi no mushiramo cyane kuko Fati nta bikorwa yafashije Barcelona vya grave ni nko kuvuga ngo Mariano yarambaye nimero ya Madrid nko kuvuga ngo Mariano yarambaye nimero ya Real Madrid canke Eden Hazard uno munsi rero Lamine Yamal yambaye nimero kuwe na Lionel Messi kandi Lamine Yamal abantu hari hano muza mu confondana na Lionel Messi hari hababona umengo Lamine Yamal no mu grand joueur wa hatari mugabo ikirenge ca Messi ntaragira kugihonyora hamwe ariko bitangura kuno urambaye nimero na urambaye nimero 10 za equipe ariko nimero 10 zitavuye kwambagwa n'uwari we wese yatanguye kwambara nimero 19 yambaye 10 Messi wanashaka here ku nimero 30 buryo oya bariko bavugira kuri iyo 19 bageza kuri 10 hanyuma n'uyu Lamine Yamal barabisanya bagaca bafatira kuri rya Palmeiras yiwe akiri umwana kumuterura ivyo vyose bikaca biza avuga ati n'uyu azoca mu makanda ya Lionel Messi ntidufate Lamine Yamal ngo tugombe kumutuma akazi Messi yafashije Barcelona kubera yambaye nimero 10 no kuko na Lionel Messi yambaye nimero 10 za kubona Ronaldinho acatanga ibisumbi vya Ronaldinho yahaye equipe no munsi rero Lamine Yamal kumujajinga ko yambaye nimero 10 ntibizofatira ngo Lionel Messi yatanze muri Barcelona ahubwo turaraba eske wowe Lamine Yamal ko baguhaye nimero y'aba legend canke y'aba star muri equipe nubwo utokora ivyo umustar mukuru wawe yakoze iyo nimero yarakurotse canke yaragukuye hari ico wafeje Barcelona yambaye uno munsi rero nkabona ngo Lamine Yamal asinya amasezerano ariko amasezerano agomba no kumugira umuntu w'umugabo birushirije gusumba uko yarameze muri FC Barcelona ni equipe navuga ngo iha agaciro cane abana bo mu academy Ramasia ukabona yuko ni equipe urabona igendera gwanagwana kuri Arojo ndibaza yuko rero na Arojo yababe nka bino bihe bimushikiye abavyashikiye nka Rafinha bari ko baramurekuye vyararangiye cyane vyashikiye nka Inigo Martinez mugabo bana muri academy urabona ko barahabwa agaciro kuko bafise ibanga canke bafise akaranga mutima gakomeye cyane muri equipe rero iyo muri academy bagize ayo mahigo yo kuronka umustar niyo academy yareze Messi niyo academy yareze mediane y'ibihe vyose muri Barcelona ya Andres Iniesta na Xavi na Busquets niyo mediane yareza abagabo ba Thiago Alcantara niyo mediane niyo banako niyo academy yareza abakinyi beza ukabona ngo rero iyo bagize higwe ryo gusura kuronka abamukinyi yitwa ko ari umustar au niveau mondial azoza kunigana nabandi bamo izina ryo rizovugwa havuzwa ba Vinicius kavugwa havuzwa ba Mbappe ni ikintu gikomeye cyane Barcelona bamwambitse no nimero Yamal bamuhaye akazi premièrement akazi ko guheka equipe deuxièmement akazi ko gutuma equipe zo kwa miri kwiravugwa higeze hose bakavuga ngo nyamara nubwo Barcelona tobiri kwiratwara bikombe hari inyenyeri inyegeje hari indani ivyo navyo barabigutuma bizoshora ryari uzobishobora mu gihe wa prove yuko Lionel Messi yambaye nimero 10 agaheka Barcelona nawe wambaye nimero 10 agaheka Barcelona mu gihe uri kurayishikana ku ntsinzi zigiye zitandukanye mu gihe uri kura debloka ama situation akomeye imbere y'imigwi ikomeye nka za Real Madrid na za Inter de Milan za Manchester City izi equipe bahanganira ibikombe na za Barcelona tukabona ngo hahandi vyo kwankira equipe
hariho charge y'umwana yitwa Lamine Yamal igomba kugaragara kandi jewe bon tutavuze ibyo kuvuga ngo nuko twari ko turavuga ngo umustar ni iki ico Yamal anyereka muri we d'ici 2 ans Yamal ashobora kuza ari umukinyi w'igihangange tufatiye kubifadi kuno munsi Lamine Yamal aduze a 16 ans 15 gutyo umwaka wa mbere batwara La Liga atakintu na kimwe afashije Barcelona umwaka ugira kabiri babuze La Liga baburi gikombe na kimwe mugabo tukabona ngo ni umwana yatanguye kugirirwa icizere umwaka ugira gatatu abatahukanye ibikombe bigera kuri bitatu Copa del Rey Supercopa de Espagne na Ligue na La Liga bagera muri demi-finale ya Champions League tubona ngo uruhara n'intangere g'umwana yitwa Lamine Yamal ivyo byose bikatwereka ngo harabaye progression mu bikorwa vyiwe none muzi rabidu project akuraba ejo Lamine Yamal tuhiyumviriye tugashingira ku vyo amaze kutwereka Lamine Yamal nimero 10 koko ntayambaye ayikwiriye muri equipe FC Barcelona mu ngundire twumve ano majambo yo kugira ngo abatari bakeni bave bibaza ati vy'ukuri Lamine Yamal yongeje amasezerano cyo bimeze gute ariko kandi Clovis yari yaturondeye mu ngabwi ivyuma buri amagaze ya Barcelona ushobora kuguriramo mayo nimero 10 ya Lamine Yamal nayo officiel bayuguru yamaze kugura kumbore no n'abace bayuguru kumbore no dukaganya ari nko mu gisagara ca Catalogne Barcelona mu Burundi ashaka kugura mayo nyene usimbugure mayo ku biro vya Barcelona magaze yuguru ibintu bimeze neza reka twumve ari yadusubirize muri ya foto ariko aravuga ijambo twumve ijambo giwe nka Lamine Yamal mu kiringo cy'umunota umwe ama duheze no vuga ngo tubandanye nibikurikira biciye kuri Mundo Deportivo n'izindi mbuga zigiye zitandukanye ubona ko bagiye barabitereka ko amajambo Lamine Yamal yavuze què suposa per tu seguir lligat al Barça? Era un somni des de petit i molt feliç. La meva família, jo estem molt feliços i a seguir així. Renovació fins al 2031, 6 anys més. Què esperes o quins objectius tens, tant a nivell individual com col·lectius? Guanyar, sempre guanyar, disfrutar i seguir creixent, perquè encara soc molt jove i però sobretot seguir guanyant. Parles ara de seguir creixent, t'hem vist créixer aquí al Barça, t'hem vist debutar, també a la Masia, t'hem vist marcar gols, guanyar títols ara. Què esperes o què suposa per tu seguir lligat al Barça? Què és per tu el Barça? Esto es la meva vida. Al final, des dels 7 anys que porto aquí, és la meva casa. Jo crec que per tots els nois de la Masia és un somni arribar al primer equip i jo estic complint i a seguir treballant. Ara hi ha molta gent connectada veient-nos. Un missatge per tota l'afició culer que avui estarà molt contenta de veure't renovar. És que tinc moltes ganes de jugar davant d'ells, al nou estadi, al Camp Nou. Disfrutarem molt aquest any i guanyarem segur. Sors i així, Lamine. Gràcies. Doncs les paraules... Majambo Yowati, le Barça c'est ma vie, mon objectif est toujours de gagner et de m'améliorer parce que je suis encore jeune. On va s'amuser cette saison. ati n'umunsi ntibagirwa ati Barça n'ubuzima bwanje ihangiro ryanje niryo gutsindira ibikombe ariko kandi nkabandanya ntera imbere kuko nkiri muto muri no sezo tuzoryoherwa yongeye avuga ngo i Barcelona ati ni muhira nzobandanya nkora kuko ni indoto zanje tuzobandanya turyoherwa muri Camp Nou tugiye kubandanya turyoherwa muri Camp Nou abasezeraniye umunezero abafana ba Barcelona ni ivyo rusezerano ariko kandi ndiyumvira fatiya hawe nimero azara ariko birangira shiye bitagenze neza cyane nivyo Barcelona bamushakamo kumudandaza n'ibindi bigiye bitandukanye abantu barabona magazin amaze kuba yugwa hari anye shora gura jazz kit meze neza cyane Lamine Yamal yambaye nimero 10 agiye kwambara muri no saison twumve ko Barcelona gusa imwifuzamwo uburyo bw'amafaranga gusa ariko tapi vereho yambaye no nimero 10 Yamal tumuravye ino saison heads ahejeje niyo agiye kujamo rero sasa yambaye ino nimero igera ku 10 uwo vyumvira kwiyumvira ko Barcelona kumuri mwipfuzana cyane cyane mu bijanye n'agafaranga ariko tapi vere yo iyi nimero 10 irafasha Lamine Yamal inatuma yumva hari ivyo abwirizwa gutanga vyinshi azari gusoma ivyo ategerezwa gutanga cyangwa hari pressure na Barcelona yimushize ko ku myaka mike we nka 18 ndaza kuba mfata ibintu bigera kuri 2 canke 3 abenshi barakunda gukompara ikijanye no guhabwa amanimero y'abakinyi ati nimero yambaye Messi bizokwanka nimero yambaye Ronaldo nayo uzoshobora kwa Chelsea naho nkunda ko navuga ati nimero 11 yambaye Didier Drogba nayo uzoshobora ukabona ko ayo mayirizi yarahari mu bantu mugabo n'ibintu je nakunda kwemera kuko umuntu araba flop yambaye ni nimero tutazi muri equipe bivuze ngo kuba flop muri equipe ni nimero je n'ibintu mbona kataho bihuriye ku nyamupira kumbure bari bindi vyije twe tutazi
ahubwo ikintu gihari umukinyi Donatilla ashoboye iki iyo ni point ya mbere kabiri ekipe ibayeho gute kugira ngo umukinyi ashobore kuba yoshika kuvyo kuko umukinyi akiri muto akiri karaduka keneye ekipe cyane gusumba uko ekipe imukeneye ikigira gatatu rero azoba mu bihe bimeze kuko ari abakinyi beza yisanga muri ekipe imeze neza wanashimikamo izina ariko aprex ita ekipe igashita bigatuma n'umukinyi abamukikuje bitwa kara abakinyi basanzwe agatakaza urwego. Izi example turazifise ku bakinyi benshi uno musi wo kubwira ati subira inyuma kuri Marcus Rashford urabimonte iwe muri ekipe ya FC ya Manchester United nta muntu numwe yari yibaza ko ogera kino game Marcus Rashford ari umukinyi asogwa muri Manchester yambugwa nimero 10 hawo witwa Mateus Cunha yinjiye mushasha turavye ujya bana nka badere ari baduze nta muntu numwe yarazi yuko uno musi wogera tutariko turavuga badere ari tugaruka wonyene kuri ba Mariano Diaz muri equipe ya Manchester ya Real Madrid araduze nk'umukinyi mwiza atijwe muri Olympique Lyon araguruka umukinyi mwiza agaruka muri Madrid yambaye numero 7 Birageza reka rero duhere kwiki muri condition kuko bose n'abakinyi baduga bwa mbere bafise impano mugabe iyo mpano ibikeneye bihe vyiza vya equipe na encadrement nziza y'umukinyi kugira ngo azabe igihanganga dufate nko muri Barcelona nyina karorero ka hafi Ansu Fati ahabwa nimero 10 bikanga ndemeza ko bitanse kubera ko ari nimero yambaye Lionel Messi Fati yari umukinyi mwiza afise iyo mpano mugabo yishwe n'ibintu bibiri yicwe n'amagara y'imvune zurutavana ko kabiri yicigwa no kuba Barcelona ari mu bihe bibi paraporo ya kinogi novuga ko no munsi dufata karuriro bone tuzi Yamal nawe byazoba muri kazoza mugabo iyi sezo ya Maragize arayimaza tamvune aciye yimara Barcelona yitwa ko yagarutse mu bihe vyiza bango gutsinda garuka kuganira ibikombe bikomakomeye ariko kandi ave kumumenyereza mwiza je mvuze encadrement nziza yera kumumenyereza none Fati no munsi yariko arabajere nande tafata abamenyereza bose Barcelona yatunze kuri Fati harande ikibazo c'imvune kuko iyo ni point ya mbere imvune zaramugiriye nabi turavyemera mugabe igihe atari mu mvune Fati yabanye nande yari gutuma uno munsi twovuga ngo igihe cyose Fata zogaruka arafise umumenyereza zo mubwira ngo Petit chahana habigenda ukuntu bizogenda neza canke arafise umumenyereza avuga ngo equipe yanje visa abakinyi bafise karite zitandukanye mugabo ntegerezwa kubakoresha ibi n'ibini kugira ngo batange version nziza yabo erega ibisi Yamare gusa bishiki none ninde tabona ko umwana yitwa Pedri Gonzalez Lopez yameriwe dufate n'ivyimvune zaramutezuriye paraporo yindi mezi mugabo turabona ngo umugabo witwa Flick yaramese dans de bonnes conditions witwa Pedri Gonzalez muje n'imikinire amugarukana kukira nimero 8 azana uwundi nimero 10 ibi kwiyumvira urabona areba abantu bazi ibintu by'umupira w'amaguru kenshi abantu bana ukinye dufata karuriro urashobora gura n'umumenyereza kuravya akubwira ati wewe wambwiye ko ira nimero 9 yego uri umudefenseur mwiza inyuma y'imyaka ibiri akaba kugize umudefenseur mwiza of course none siza bien onzo nyagize muri Rwanda arabwira ngo Endrick muramufata nk'umuntu na Dosir Fast umukinyi wo kuri nimero 9 mugabo je namuravye ndabona yo nk'umuwinga mwiza cyane kuri nimero 2 Flick injiri Barcelona aravye Pedri Gonzalez aravuga ati physiquement negezwa gutravailler yazanye aba préparateur physique biwe kuko yarabona ngo nimba ari kibazo abakinyi presque bose bafise ba FC Barcelona physiquement warabona ngo barahungabana je ivyi nimero hazasino bihagarara ko cyane nyuma yo kubona ko bahungabana avuga ati reka ndabakoresha hari kuneza equipe cyari kibazo bose bahuriye kuko kuravye De Jong ukaraba nyene uwo Yamal ukaraba Pedri Gonzalez ukaraba Rafinha urabona ko physiquement badahagaze nkuko no muzi wagize gute bahagaze dans le cadre général avuga ngo equipe ifise kibazo cha côté physique ngomba kwitegura avec un préparateur physique harimo aba Julio Tous harimo n'abandi yakuye mu gihugu cy'Ubudagi ya Jayzaniye buno staff iwe yagutse ikigira kabiri umukinyi kuwundi rero kugira ngo ubigihangange ubi benefice ariko na equipe ivyungukiremwo nkoriki Pedri Gonzalez wari nimero 10 haba muri equipe nserukira gihugu haba muri Barcelona ariko ndakubona nka nimero 8 mwiza muri style yabane 2-3 umwe ndondere mukinyi akwakompanya mukine muri double pivot hama imbere yawo ndaguterekeho mu nimero 10 Pedri Gonzalez iyi version je ndiko ndabona ndazi Pedri akina umupira mugabo ubona ko tactiquement urugwego no muzi tumubonye ko twamwita mediateur mwiza kwisenga nimero 8 tutigeze kumubona Johnny wantu mpagaze no munsi nimba Yamal agomba kwambikwa nimero 10 muri Barcelona abantu ntibibaze ngo nimero igomba kuza gusobanura ivyo Yamal azotanga mu kibuga kuko nta sano riri hagati ya Andres Iniesta n'umwana yitwa Pedri Gonzalez
kandi Andres Iniesta ni ikintu gikomeye cyane muri Barcelona, asiguye ikintu kinini cyane. Mugabo no munsi Pedri yarambitswe nimero 8, tala y'umuntu ntahija, ahubwo isifi yuko uronka mumenyereza rero acakora agakoresha yatara yawe. Nibaza yuko no munsi nta muntu agifiza amakenga ku mugabo witwa Detergence Freak. Lamine Yamal kwambikwa nimero 10 ntibiziguye ngo Lamine Yamal azokwibagira gucenga, ntibiziguye ngo Lamine Yamal azokwibagira gutsinda, ntibiziguye ngo Lamine Yamal azokwibagira gutanga ayo mapasi decisive. Mugabo wamumenyereza kumeta kuri muri conditions novuga ngo zituma wiyumva yuko hari ikintu taratanga nubwo bakubona nk'umustar, niwe mumenyereza abakeneye muri equipe. Andres Iniesta nako Pedri Gonzalez ni kwambara nimero ya Andres Iniesta ngo agumane na Xavi Hernandez ngo tuzomana afise runo gwego, kuko Xavi vyo guha abakinyi nk'umumenyereza afise ugwego ruto. Mugabo no muzi Detergence Freak araraba Lamine Yamal akavuga ati nimba naramenyereje Ribery na Robben, niba narabaye muri equipe yatunze Robert Lewandowski, niba akiri umujene muri Bayern Dominique canke yatunze Thomas Muller, Lamine Yamal afise vyinshi ubona muri abantu buryo bariko baragira n'imyimenyerezo, iyi myimenyerezo bariko baragira bafata ibintu vyo hejuru bagaterera n'amaguru, wabona yuko ariko aragerageza kubakoresha le côté physique, biza rero kuza gutuma n'uyu mwana Lamine Yamal aza kuba umwana asobanutse mu kibuga mu minsi iri imbere. Lamine Yamal ego turashobora gukonta kuri iyo visibility ya equipe shaka kugurisha abakinyi, nabonye mayo yiwe bashize ku mayira agera ku 188 y'abanyaburaya iraba muri mayizimvye. Equipe ya Barcelona ni equipe ya mbere kunze kugurisha amamayo cyane, igurisha cyane gose bitandukanye n'izindi equipe. Iraza gutuma FC Barcelona iza kugaragara neza kugijanye na fair play financier ni kibazo cy'ubutunzi. Ariko Lamine Yamal tumubone Lamine Yamal gute? Lamine Yamal atarambara nimero 10. Lamine Yamal ni umukinnyi yaduprovye yuko sa nimero 10 ashobora gukora. Sa nimero 10 ashobora kuguza gaheka equipe, ashobora kuvuga ati wewe nubwo uri umukinnyi ufite imyaka 30 ndashobora kudebloka les situations atamuntu numwe ahari ashobora kuzidebloka. Wewe uri kuri nimero 7 ivyananiye Rafinha, ivyananiye ba Ferran Torres, genda ashobora kubikora jeje nyene nka Lamine Yamal. Ni umukinnyi atanga igisubizo. Mugabo twibanze twibuke kuri kino kintu cyo kuporta lo numero 9 lo numero 10 kuri muri FC Barcelona antakere Lamine Yamal ufise imyaka 18, abazitwa bafise imyaka abazambaye bafise imyaka 20, abagiye barazambara bafise imyaka 21. Wowe wenyene ufise ukiri umwana ugiye kugira pression bitandukanye n'amafaranga ugiye guhembwako. Usivye gutwara iyo equipe hari ikindi kintu kiza kuza, kuko hari igitutu, hariho abantu bakuru bawe basize banditse kuri iyo equipe. Usivye yuko ngo Lamine Yamal ngo bazogenda kumuvugira kuri iyo numero 10, hariho ikindi kintu banditse abandi bakavuga ati twebwe nka numero 10 yacu dusipoze Messi, dusipoze Ronaldinho, numero 10 yacu hari ikintu kinini yatwayikoreye, bisigura wowe uyambaye ugakora amakosa uza kubiga urusebo. Nimba numero 10 za kwambara mu organisateur de jeu, wowe uri Lamine Yamal ntuza gusigura ikintu na kimwe yuko nubwo ufise imyaka 10 udashobora kuba organisateur wa jeu, udashobora wewe nta esheke mu bisanzwe tugukeneye ko ntutegereza kuba flop, utegereza kuba mu leader. Sivyo ivyo navyo ukazubona yuko ego turatanguye ino La Liga. Mugabo eske ofira meziri uzoshobora gutena loku ku munsi uzoshobora kubandanya? Maybe turiko turabona la caractère ya Lamine Yamal ni caractère turiko ndiko ndayifata nka Neymar. Ni caractère uribona umwana ariko ariryohera, abandi bari muri preparation ariko yatanga spectacle aba kuri anniversaire y'ibintu vyabaye. Eske ni wa mwana uzoshura kuhakomoda kuri ivyo bintu vyerekanye n'ubwo rukino nyimba tanguye kwitwara uko muri mwanya rose wa vacances hegara araronse. Ariko sukwitwara nabi mugabo uvuze oya ariko ndaguteye ngo kwitwara gutya gushabuhera mu nama abakinyi bararyoherwa tuse afise amafaranga enda kuno afise amafaranga Neymar Junior yinjiye yavuye muri akubita mu 10 vyero ntabwo wogenda. Neymar abandi ko bakuse mu 10 vyero reka kuvuga ivyo amafaranga. Neymar Junior avuye muri Santos ku myaka 18 sivyo hafi 20. turangize kuri ngingo ya Neymar Junior yinjira muri Barcelona yari umukinyi w'umunyabirori sivyo. Match yara kuri Camp Nou quelques secondes ageze mu Butaliyano mu maboite. Mugabe jagarutse mu kibuga Neymar agomba gutanga ivyo musaba ndetse n'ibisumbi ivyo musaba. Uno munsi rero Joey cha nimero nico kintu navuze sino gihagararako. Twese turazi ngo Barcelona ba legende baba bavuze
ni Xavi ni Busquets nako ni Busquets nawe ni mu legende ni Xavi ni Busquets ni Iniesta ariko hejuru yabo hari umugabo yitwa nde Lionel Andres Messi. Niba nimero y'umukinyi ari igomba kudetermine ico umuntu azoshobora Messi ntiyari gushobora numero kuri Ronaldinho mugabo talent iba mu muntu niyo igomba kuza ikavuga ngo birya mwibaza ko nakayabahaye nubwo ntazobaha birya ariko nanje ndafise ivyo nzotanga mukibuka kuko no muzi Pedri ni nimero 8 mwiza wa Barcelona kandi Xavi Hernandez yamukinisha nka nimero 10 nkuko Hazard yabivuze Flick aramuraba aravuga ngo ivyo utanga ku nimero 10 ntibikwiranye garuka ku nimero 8 niho hawe Lamine Yamal no musi kwitwa organisateur w'urukino none Barcelona yisezo hari urukino rugoye bakinye nkuko bakinye na Inter Domire bagira 3 partout canke bagira 4 partout baka donc 4-3 Inter Domire elimina Barcelona none no muzi uvuze Pedri Gonzalez ukavuga Rafinha ukavuga Lamine Yamal mbere Inter Domire ninde muntu yori yansurukina uko gwagenze ni Lamine Yamal gusumba abandi bantu bose kandi umukinya wa mukuru uko agenda arahura nayo ma challenge akomakomeye nimba bakinye na Inter Domire ejo nibakurikiza ko Madrid canke ugakurikiza ko City ugakurikiza ko Paris uri ko umukinyi mukuru rero ici nimero ntikibi kibazo gikomeye cyane kwambikwa nimero nibisi kuko uramuzi Barcelona iraziko yatakaje Messi kandi na Messi ntibamuzanye aje gusubirira Ronaldinho bamuzanye aje gukinira equipe hamagirigo yo mahigwa arengera Ronaldinho nimba na Lamine Yamal why not atazorengera Messi tuzuze implement ibintu je bibiri navuze ko mu conclusion equipe igumye mu bihe vyayo vyiza umwana akaguma mu maboko y'umumenyereza na staff bimeze neza imwankadra neza ntaryoherwa mu bihe byo kuryoherwa umwanya w'akazi agakora akazi kuko dufata karo no musi Yamal yabaye celebre mugabo Yamal nigeze hano uno mwaka ngo yaciriwe mu myimenyerezo canke ngo yaciriwe muri lokale n'ibindi nkuko byashikiye kunde n'abitwa bayina bigaragara ko ripuri quand même bigaragara ko malgré kumenga umwanya wo kuryoherwa kare exagera gace kavugwa mu bindi binshi ariko umwana yubahiriza umwanya wa entraînement yubahiriza umwanya wa match muri lokale ashika kare ari muri equipe iri mu bihe vyiza ari bien encadré n'ibindi none muri vacances bakina umupira muri vacances no kugiye wakoreye ukarora ubuzima ntadukosoretse mu bikorwa ukabikora uko utegerezwa nivyo rero kuri Lamine Yamal Neslawi Ebana nimero 10 mushasha equipe yitwa Barcelona amaze kohereza amasezerano gushika muri 2031 ngira ngo kubore ku musore turaba twamenye amadetaye y'amafaranga hembwa nyene agiye kuzara yahembwa hama tumenye byinshi kuri Neslawi Ebana kandi gustumiriza ko kuri Barcelona nabonye abatari bake bakomeje guhanura Marc Ter Stegen kuva muri equipe ya Barcelona